Ndasubiye kubahereza mwiriwe canke mwaramutse bivanye naho buri umwe wese adukurikiye aherereye. Banywanyi b'Umuhuza TV n'amakuru yacu hadasanzwe havugwa cane kuri uyu wa Mungu turi ku itariki ya 17 Nyakanga 2023. Muri amakuru muraza kumvirizamo vyinshi ku mugambi wari wateguwe gutembagaza umukuru w'igihugu Varisito Ndayishimiye, ingene wari wateguwe ndetse n'abari kubishira mu ngiro. Ese vyoba vyifashe gute? Mu kanya gatoyi ntuze gucikwa. Iyi ni inkuru idasanzwe ukurikira amakuru hariko aravugwa cane muri iyi minsi. Vuga ko mu Burundi hoba haragerageje gutembagazwa ubutegetsi bwa Varisito Ndayishimiye. Ubwo rero bukaba bwaratashe mu bantu, ariko amakuru ahari mu kanya gatoyi tugiye kuyagarukako. Harimo abantu batandukanye n'ingene bari bateguye kuzorasa Varisito Ndayishimiye. Ari nayo mpamvu President Ndayishimiye yoba yaragenda yambaye gilet pare-balles canke umwambaro ukinga amasase munsi y'ishati. Vyose turaza kubigarukako. Ese umugambi wo kumurasa ari wateguwe gute? Ese ninde wari guca ayobora igihugu c'u Burundi? Ivyo vyose muri aya makuru turaza kubigarukako. Niteka n'umunezero ntangere vyo gusubira kubana namwe banywanyi mukurikira makuru n'ibiganiro tubandanya gushikiriza. Turabandanya kubatoreza vyinshi bitandukanye bivugwa cane muri politike, agateka kazina muntu w'ubutungane, amakuru avugwa cane mu kibano biba vyatangajwe n'abategetsi batandukanye, amakuru aba yaranyegejwe ibiba bitandukanye mu bice bitandukanye vyinshi. Byose tubishikirizwa n'amasoko yacu, yaba ari mu nzego zitandukanye, yaba hari mu bice bitandukanye, natwe tukayategura neza mukayakurikira kuri iyi mbonesha kure y'Umuhuza TV. Ikayamora ya makuru rero ndamutse abadukurikiye bari mu Burundi, bari mu bice bitandukanye ku mugabane wa Afrika no ku yindi migabane ya kure. Kandi yoba ari ubwa mbere utwumvirije, fyonda kuri subscribe canke sabone niba utari wafyondako. Ndaguhaye kaze. Hari ibintu bitandukanye biba ariko bikagirwa ibanga umwene gihugu ntabimenye. Namakuru aba ateye n'ubwoba kuyamenya, dore ko bishobora no gutuma abantu batandukanye bavuga ko vyakomeye ndetse bakagira ubwoba, gasanga bamwe batanguye guhunga igihugu c'u Burundi. Ivyo vyagiye vyibonekeza mu makuru atandukanye yagiye aragaruka ku itembagazwa ry'ubutegetsi. Murazi ko mu mwaka wa 2015 hari ivyabaye ndetse kaba vyarateye impunzi nyinshi kuva mu gihugu c'u Burundi zigahungira mu bihugu bibaye ndetse n'ivyakure. Abanyapolitike bamwe nabo bakaba barahunze, bimenyesha makuru n'amaradio vyose bikaba vyarafunzwe. Murantunge ntabwo ari vyose, ahubwo ni ivyari biriko birashikiriza inkuru zitandukanye nivyo ubutegetsi bwifuzaga. Hari vyinshi rero biba iyi siratangaje. Kuwa 13 Rusama 2015, Colonel Desire Uwamahoro ari mu bafatwa n'ubutegetsi nk'intwari zananije abagerageje gutembagaza President Nkurunziza. Muri Rusama n'uyu mwaka, inyuma y'imyaka ishika kuri 7, Colonel Desire Uwamahoro uyu mwanya tuvugana ari mu ibohero rikuru rya Ngozi, imbere yabanje gufungirwa mu ibohero rikuru rya Gitega. Bwa butegetsi nyene bumwagiriza ko aherutse guhakwa gutembagaza ubutegetsi yifatanije na General Alain Guillaume Bunyoni. Hari amakuru yibanga ahanahanwa mu begereye President Ndayishimiye avuga ko Colonel Desire Uwamahoro ndetse na Alain Guillaume Bunyoni bari bateguye gutembagaza umukuru w'igihugu, ndetse bari bapanze umugambi wose barawunoza. Uti vyari bipanze gute? Hari wari guca arasa President Varisito Ndayishimiye, hari wari guca afata igihugu ndetse agatangaza ko akiyoboye, hari wari gufata radio n'imbonesha kure vy'igihugu. Muri iyi minsi murazi ko umutekano ku radio n'imbonesha kure vy'igihugu vyoba vyarongerejwe, ari navyo vyatiye benshi ubwoba ko hagire habe ibara mu gihugu c'u Burundi. Uko vyari bipanze rero n'abari kubikora no ku Desire Uwamahoro yari kurasa President Ndayishimiye kuwa mbere Rusama 2023. Bunyoni akaca afata ibintu mu minwe nkuje gusubiza ibintu mu biryo, no kuvuga ko ubwo yari kuba ari president. Ni nayo mpamvu President Ndayishimiye yavuze ijambo ry'umunsi mukuru w'abakozi n'akazi kuri yo tariki ya mbere Rusama 2023 yambaye gilet pare-balles munsi y'ishati. Iyo gilet ikaba ikinga amasase.
Colonel Desire Uwamahoro yajanwe mu ibohero rikuru rya Gitega, ajanwa mu ibohero rikuru rya Ngozi. Mu nyuma ico gihe yoba yarabisikanije na General Alain Guillaume Bunyoni yoba yarabanje mu ibohero rikuru rya Ngozi, ubu akaba yarajanwe mu ibohero rikuru rya Gitega. Byose vyakorewe umunsi umwe gusa. Ivyo byose bivuze ko batari bashaka ko aba bagabo bompi bahuza canke ngo babe mu ibohero rimwe, kuko nubundi umugambi wabo bari kubandanya kutegura. Aho buri wese ari yoba atorohewe, dore ko atanu urubanza rwari rwaba. Benshi rero bakibaza ingene abo bompi aribo bari gutembagaza umukuru w'igihugu. Ese bari babiri gusa? Ntabwo ari byo. Hari akarwi k'abantu batandukanye bari bateguye gutembagaza ubutegetsi bwa Varisito Ndayishimiye. Nta kibi kibaho Desire Uwamahoro atakoreye abiyamirije ikiringo ca gatatu ca Nkurunziza, ubasanga ibohero na bamwe muri bo, kandi nawe yagirizwa gushaka gutembagaza ubutegetsi. Byarateguwe. General Alain Guillaume Bunyoni vyakoze muri 2015, mu nyuma vyaramugarutse nawe akurwa mu mabanga aheze imyaka 2 ari umushikiranganji wa mbere wa leta y'u Burundi, ndetse aca asubirizwa. Ivyo byose rero bikaba byaratangujwe n'amajambo ya Varisito Ndayishimiye agera avuga ko hari akagwi kagire gateze yegere nk'iyo muri 2015, ngafatiye ku kungene ivyankenerwa vyari biriko birabura. Yafatiye akarorero ku gitoro, ngo hari abantu batandukanye bari baranyegeje amahera yo kuzana igitoro kugira ngo batume abene gihugu bagumuka, maze bifatire Varisito Ndayishimiye mu gahanga batanguze yegere nk'iyo muri 2015. Mu nyuma Varisito Ndayishimiye mu magambo yoba yarashikirije mu masengesho ya CNDD FDD yavuze ko hari umurwi uriko uramwiruka inyuma ushaka kumutembagaza, ndetse mu nyuma akaba yarabibwiye abacamanza. Mugihe rero yariko atanguza umwaka w'ubutungane, ararira cyane avuga ko hari abantu batandukanye bagire ba mutembagaze. Ivyo byose rero bikaba byarakurikiwe nuko Alain Guillaume Bunyoni yoba yarirukanywe muri leta y'u Burundi, ndetse mu nyuma muri uku kwezi kwa kane guheze k'uyu mwaka wa 2023 mwabonye ko Alain Guillaume Bunyoni yoba yarafashwe akarengutswa imbere y'umushikiriza manza kizigenza Republika, kagirizwa ivyaha 5. Nyuma rero akajanwa mu ibohero rikuru rya Ngozi. Ubu ngubu rero akaba yarimuriwe mu ibohero rikuru rya Gitega. Ibiba bibera mu bategetsi bakomeye yoba ari akamaramaza, ndetse vyinshi bigirwa amabanga. Murumviriza ingene umugambi wo gutembagaza umukuru w'igihugu wari wateguwe biriko biraba. Ubu rero navyo n'ubwoba abenshi barabiye ku kuntu canke ku kungene abantu batandukanye bariko basirikiza amakuru cane cane ku mbuga ngurukana bumenyi no bimenyesha amakuru bimwe hari ivyanditswe, ariko byoba vyarateye abantu ubwoba. Ku munsi w'ejo rero niho radio na televiziyo vy'igihugu vyoba vyaratanze umuco bivuga ko hari abasirikare bari bakikuje iyo radio n'imbonesha kure vy'igihugu, kuko nubundi vyari guca bifatwa iyo kudeta iba, ariko bakaba baratanze umuco bavuga ko atakibazo cari igihari. Nivyo rero twari twabakusanyirije. Hari amatuhuza rero twari twabakoreye. Hari iyindi nkuru rero tugiye kubandanya irebana n'imigendero y'u Burundi n'amakungu nayo idasanzwe. Hari ibivuga ko kuba abafasha Burundi hari byo basavye leta ngo ikore nayo ikanana. Abarundi twitege kuba turagumye mwizi ngorane z'ubutunzi, kabivurwa n'umwe mu bahinga mu vy'imigenderanire n'ayandi makungu. Kuva mu mwaka 2016 umuryango w'ubumwe bwa Buraya bwarafashe ingingo yo guhagarika imfashanyo y'amafaranga wahora uha leta y'u Burundi, bitewe nuko watwara u Burundi ico gihe umuhisi Perezida Nkurunziza yihagiye ikiringo ca gatatu. Ico naco cari kinyuranye n'ibwirizwa shingiro ry'u Burundi hamwe n'ayandi mategeko. Mwaka w'ibihumbi 2022 uwo muryango waratangaje ko ufuse ibihano vy'ubutunzi wari wafatiye Burundi kubera ko iyo leta yateye intambwe
mu bijanye n'agateka kazina muntu intwari ibereye hamwe n'iyubahirizwa ry'agateka kazina muntu. Ariko naho bitavugiwe hejuru, leta y'u Burundi yoba yari vyo yasabwe gukora kugira izo mfashanyo z'amafaranga zisubire kwisuka ku bwinshi mu Burundi. Ivyo leta yahavuye rero bifata nk'amananiza kuri iyo, maze ubumwe bwa Buraya nabwo buba buretse gutanga izo mfashanyo. No bigisha za kaminuza ndetse akaba ari umuhinga mu vy'imigenderanire n'ayandi makungu abona ko kuba leta y'u Burundi yashimye kudashira mu ngiro ivyo yari yasabwe nabo bafasha u Burundi ngo bigiye gutuma abarundi baguma mu ngorane z'ubutunzi barimwo iki gihe. Ku bw'imvo z'umutekano wiwe twashimye kumuhindura izina, twamwise Masabo Gilbert. Asanzwe yigisha mu makaminuza atandukanye yo mu Burundi, akaba ari umuhinga mu vy'imigenderanire n'ayandi makungu. Bajijwe nimba imfashanyo z'ubumwe bwa Buraya zoba zimaze gutangwa canke zitangwa mu bindi buryo kuri leta y'u Burundi, agira ati habanamba na gato ntabwo zirya mfashanyo ziradushikira. Leta y'u Burundi ngo hari ivyo nayo yabanje gusabwa gukora, nk'uko bumwe bwa Buraya bwari buhejeje kwerekana ishaka ryo gusubira gukorana nayo. Muri ivyo Burundi bwasabwe harimwo ibijanye no gukomeza intwaro ibereye yubakiye kuri demokarasi. Aha turavuga nko gukura imitahe yasohorewe bamwe mu Barundi bari mu buhungiro, ukugurura ibimenyesha bakuru vyahagaritswe, ibindi biraturirwa, uguhana bagezwa mu byo guhungabanya agateka kazina muntu, ukwaka ibirwanisho urwaruka rw'imbonerakure rubitunze rutabifitiye uruhusha, gukora ibishoboka byose kugira abarundi bahunze bahunguke bose. Mu ijambo rimwe, abazungu bashaka ko Burundi bwosubira ku murongo ibihugu vyubahiriza intwaro rusange. Masabo Gilbert nk'uko twamutariziriye izyo zina, kongera kandi ko ivyo vyose leta y'u Burundi yasabwe no muryango itagize akigoro ngo igire ivyo ishitse ko nta rufaranga na rumwe boshobora kuyiha. Bera mu Burundi vyose barabimenya biciye mu vyegeranyo vyamwe mu mashiramwe mpuzamakungu y'agateka kazina muntu canke ayo mu Burundi akorera mu ubuhungiro. Ico novuga rero si ikindi kuba abafasha Burundi hari ivyo basavye leta ngo ikore, nayo ikanana. Barundi twitege kuba twuragumye mwizi ngorane z'ubutunzi. Makuru hadushikira turuka mwa bamwe mu bagumyabanga ba CNDD-FDD avuga ko bamwe mu bategetsi komeye baturuka mw'uwo mugambwe harimo na President Ndayishimiye sanzwe rongoye Burundi iki gihe bahavuye batunganya inama kugira barabire hamwe kuvyo ubumwe bwa Buraya bwari bwasavye leta y'u Burundi kugira isubire gufashwa. Bakaba bo babemeranije ko batazokwihindukiza na gato ku ngingo bafashe, nayo nijanye no kuticarana canke gukuraho imitahe bamwe mu Barundi bagirizwa gutembagaza ubutegetsi bwa President Nkurunziza ku wa 13 Rusama 2015. Ku bwabo ngo bazopfuma bahibaye izo mfashanyo z'abo bazungu ako bicarana ngo n'abashatse kubahekura maze bahige ibindi bihugu ubufashanya nk'Uburusiya hamwe n'Ubushinwa. Niyo yindi nkuru twari twabateguriye mukaba mugurikiye ku buryo bw'idonido. Hari n'iyindi rero iriko iravugwa cane. Ico mwomenya nuko igiteramo ca mbere c'urukurikirane umuririmbyi Fortran Bizimana ariko akora muri Canada na Amerika cagenze neza. Ico giteramo cabaye kuno wa gatanu itariki ya 15 kwezi kw'icenda 2023 mu gisagara ca Ottawa mu gihugu ca Canada, citabiriye ku bwinshi n'abakunzi b'indirimbo mpimbaza-mana bo muri ico gisagara no mu micungararo yaho. Abajijwe uko yavyakiriye, Fortran yagize ati vyabaye ibihe bidasanzwe, biragoye ko ndonka amajambo akwiye kubivuga. Abakunzi ba gospel baritabiriye akamo kacu, tugira umwanya wo gutazira hamwe igiteramo gikurikira i Montreal, twitege kubona ivyiza bisumbirije. Rero yoba yarasiguye. Reka ya makuru yacu tuyasuze tuja mu ntara ya Cibitoke tubabwire impenuka zihejeje kuba. Komine Mabayi yaba yarayironse musitanteri mushasha. Mwomenya ko kuva ku munsi wa 10 kwezi k'umunani 2023 musitanteri nabonye Imana Nikodeme yahora arongoye iyo komine ariho yafatwa gafungwa mu vyo yagirizwa, akaba harimo ko ari ntambamye ku butunzi bw'iyo komine. Ku munsi w'itariki ya 15 kwezi kw'icenda 2023 inyuma y'amatora yagizwe n'inama mpanuzwa jambo ya komine Mabayi, haratowe uwitwa Jeanne Izomporera batoye 29, atowe ku majwi 21.
ngo nukuvuga ibice 72 n'uduce 4 kwijana. Iyo komine rero yari irongowe na musitanteri w'imfata kibanza. Murazi ko hari ibindi bitandukanye vyoba vyarabaye muri iyo komine. Ubushikiranganje wa mbere akaba yirahishikiye, ndetse izo mpinduka zo kubaguza musitanteri zikaba zarabaye, none akaba yasubirijwe. Ndabakengurukiye cyane ko mudahwema gukurikira amakuru dushikiriza, ndagusaba kugira ngo ntuze gucikwa n'ibindi bitandukanye tuza kugezaho kuri iyi mbonesha kure y'Umuhuza TV. Imana ibahezagire.